ushaka imisoro nishimye sanze ariko ko haba hari abantu bambaye ubusa abantu barariye ega hajya igisagara taturi ni wacu ntumenye byahariye nanjye numva bavuga isoko byo bwose bushoboka ndone hamabe byumvikana ariko zonsubiza vuba cyane n'ubwago. Wow, thank you. Okay baby, you are welcome baby. And nashaka kubwira ubuze amafaranga aho nayakuye no munsi. Ahubwo nico nshaka kumenya aya mafaranga wayakuye he? Ni murinda no kubaza. Ntugire ngo napfuye kujya burya narinzi neza ko tuza gushika muhira nkabikubaza. Amafaranga wayakuye. Ukaba wivye wa mugabo. Uduhamagare. No. Ngira ngo iyo ngeso kuva imyaka 3 tubanje nawe ngaha nturumva iyo ngeso nkuko cyane. Ukagira abafise ingeso mbi bose barazivukanye. Mbarira yo wayakuye se sheri. Ego be. Nukuri nugira ikibazo ariko ava yuko ndakubwiye nashaka kwazo ubu urafata kantu ndabenda kuzimana. Ega niyo mpamvu nakoze ubu kujya navuga reka nkuko byose bishoboka bimwe tuyimarire muhira. Kuko hajya naho nagujanye turaryoherwa ndagufasha ego mfasha muri iyi minsi ndi mu bisubizo abatembe neza ego ama rero reka nje kumurira nshaka kubimenya mbarira aya mafaranga ntiyangoye cyane aya mafaranga ejo ndiko ndakora hari ngo mu masaa 10 z'umuhingamo cyambona umubosi aje gushona ikirato hajya nkorera ntazi none nyanda niko gusa cy'imisi myinshi na utahaza uvuba uzoza tandira kacayi burima aya mafaranga njyambere shone y'umuntu ikirato cyendonga aya mafaranga nkaya nego aya mafaranga ngaya yankubise inoti ya 200 ya 20,000 ibumbi 200 yego hanyuma cakubira ngo kaje ko yaguhereza yamaya ambwira yuko no kwifuza nkifatanya nabo mushira hamwe ireshira hamwe nyambwiza nagiye yashira hamwe ariko yaguma anyasista cyane yuko nojamwo kuko ngo jewe ngo arabona ko yuko mfise inkomezi arabona yuko nkwiriye ko nokora kajya kazi kakatambereye amani kindi uba bibukaza nimero nakwaye cy'umwijoro ndazibuka narazibise nazisize muri rya gapodora dusu ndabona ariko ibi bintu jewe ku bwanje ukuntu senga kandi toma dushika ku mavi tugasenga byukuri nibaza yuko ari amasengesho Imana iyo bayitwishuye shobora gusanga ari amasengesho gusa nayo yari yaratevye ko twishura mugabo nta mugore n'umwe hano hanze atanezererwa kujya neza no kwambara neza nta n'umugore atanezererwa kubona nawe asoka nk'abandi bagore ndakwingiza ukora ibishoboka byose umuntu w'umugabo uyu munezero nagize uyu munsi aba ari wo munezero ngiye kumaramwe ibihe byose sinze nigere nongera kubura ikintu cyo gufungura ndagusavye nimba wumva kuri umugabo nanjye sinaje ntashaka kubaho neza nk'abandi kora ibishoboka byose kugira ngo nanjye mbaho nishimye kandi ndakwinginze ntuzugerageze ukwihangana kwanje wowe gushikaho kugera nibaza ko nawe nimba uri umugabo uranezerwa kumbona umugore wawe nsa neza nk'uko wanwaye muri salo wanguriye impuzu nshasha nawe uranambara impuzu bimeze nabi nukuri reka ndakubwiza ukuri ndagukunda pe ariko ahantu hose hari ubukene n'urukundo ruragabanuka nta rukundo ruba ruhari ntuzusubire gutuma ndarira ibijumba ntuzusubire no gutuma ndarira amateke n'indya zitakaranze benacho ndazi ko vuze cyane nibi na shokora ariko nabanza ni ibintu by'abana burema by'abana kuma sana mwana w'umukobwa n'abadakunda shokora nagomba no thank you yakoze cyane ariko nizera ko ntaguhako nta kibazo ubona je nagerageje kuzana tuyanje cyo twabagabo asante ama baby zogenda neza urazi ko turabantu basenga turabona basenga ndiko ndabahamagara ngo mwihane ndiko ndababwiza ukuri iri ni jambo ry'Imana nariko ndabahamagara ngo nimuze mubone igitangaza nimuze mubone icyo Imana ikora erega nije sindiko ndivugira ariko ni Imana iri kuvugira muri jewe haleluya amen nashaka ngo turabire hamwe rino jambo
riri muri Yeremiya igice cya mbere ikigabane cya 4 nawe iri mu gifaransa ndagerageza kubisigura mu kirundi. Haleluya. La parole de l'Éternel mon fils adressé en ce cas. Bazi jambo ry'Imana rinzaho. Bazi jambo ry'Imana rinzaho. Maze riravuga riti avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, ngwimbere yuko borusoro mu nda ya nyoko, ngwimbere yuko borusoro mu nda ya mama wawe, je te connaissais, nari ndakuzi, ninacho gituma ngo nagushyize kuri rino jambo, ngo ndakubwira ngo genda ubere umuhanuzi w'amahanga. Amen amen. Ninacho gituma kuri no munsi ndi hano ngo kugira ngo ndababiri banga, ngo kugira ngo ndababurire, nimuze mubone ikimana ikora, nimuze mubone icyo Yesu akora. Ndi hano ku rusengero rwanje rushasha naraguguruje. Imana irakora ibitangaza, Imana irakora, Imana irabohora, Imana irerekana ibitangaza byayo. Ndabasabye mwese ngo mwakire uko gukira, muzoze mwakire ijambo. Haleluya. Ndazi ngo muri ngaha hari byinshi mukeneye, ndazi muri ngaha hari byinshi bibagoye, ndazi hari ababoshwe, ariko muragenda kubohoka mu izina rya Yesu Kristo we yabambwe ku musaraba. Nimwihare, ndiko ndababwira ngo mwihare, ngo mwakire igitangaza cyanyu. Nimuze ngaha ku rusengero rushasha kugira ngo mwumve iby'ijambo ry'Imana, kugira ngo mwumve iby'Imana ikora, kugira ngo mubone ububasha bw'Imana, kugira ngo mubone ibitangaza by'Imana. Abagwaye indwara zirakira, ibimuga biramuguruka. Haleluya. Urusengero rushasha ariko ribagiye urukundo, kuko ngo byose naho twabikora atari urukundo tubishizemo ntacyo biba bimaze. Ntacyo gituma turabahamagara, tubahamagarira igikorwa cyayo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Oh, Imana ni nziza. Haleluya. Imana ni nziza. Haleluya. Imana ni nziza, ni nziza cyane. Imana ni nziza. Oh, haleluya. Imana ni nziza. Haleluya. Imana ni nziza, ni nziza cyane. Oh, haleluya. Imana ni nziza, ni nziza cyane. Imana ni, oh, Imana ni nziza, ni nziza cyane. Amen amen. Oh, ikora ibikomeye. Imana ni nziza. Imana ni nziza. Imana ni nziza. Haleluya. Imana ni nziza. Imana ni nziza, ni nziza cyane. Amen amen. Amen amen amen. Muko nako ndababwira ijambo ry'Imana. Chef, uyu munsi twari dufite gahunda yo kuza gukurikirana Kimoko kubera rya kose yakoze ryo gusohora rya filime Indoto gatatu atabicishije mu rya koperative y'amareresi mu Burundi. Kubera iki waciwe hitamo ko tuza gukurikirana mwene wabo, kandi urabona amasaha yaraye nyene yo kuja kumufata. Manike, twari dufise byinshi byo gukora kuri uno munsi, ariko kuba nahisemo kuza gukurikirana mwene wacu. Hari byinshi mwene wacu akora ariko tutabona neza. Ujya mwene wacu amashuri yaramunaniye, ariko aguma kabanya imodoka ku mwanya ku mwanya. Kandi uribuka ko nakubwiye ko hari umumama yanzaniye nimero mubiri wanje. Iyo nimero yarafise mwene wacu bisa n'ijya nimero yujya mu faso. Ikindi naco no kubwira, ujya mwene wacu yabariye ko ashaka kurongora, ariko kugeza n'izi saha aguma kabanya abakobwa uko bwije nuko bukeye. Kandi ngaha mu gisagara cy'iwacu naco abakobwa baguma baburira irengero. Aho ntiyumva ko harimo akana. Bari nyuma yawe.
Manike umwe nariko ndakubwira urabibona urya mwene wacu ahinduranya abakobwa nk'impuzu yambara ikintu gihari ni kumusanga mu nzi wiyo kandi nahari mwene wacu sanze ari inyuma y'ibi ndamukorerako ahubwo tugende n'ingoga Manike twinjira twese je ndinjira imbere ubwo umundabira inyuma ego chef birumvikana Dodo. Karibu anywa wanje. Oh, ni heza. Ariko si cyane. Harasanzwe. Gusa bize neza mu imisi iri imbere ko bizoba byiza gusumba ngaha. Dodo, nibuka tukiri mu muduga. Umuduga utaragira ikibazo, hari ibintu twa turayaga. Rero ariko umuduga umaze kugira ikibazo ntibyakunze ko nasubira kandi kubikubaza. Byaciye biba ngombwa yuko umuduga tujana ku mufundi. Kandi urambabarira yuko ukuntu twatembera umwanya muremure. So ariko nacumbwa ati sinokubariza hariya reka ndagushikane kanzi ngahe wanje. Kubera ngahe wanje ndahazi yuko hameze neza, hatekereje. Gusa hameze neza mu biyago. Nawe urabibona. Ariko urambabarira gusa jewe simenyere ibintu by'urukundo nditinyera ibintu by'abakobwa. No ngaha sinzi ukuntu ndiko ndabiguvuga. Atari. Ndatinya abakobwa. So, jewe iyo mana gukunda sinakuva hariya tuvuye ngo nze ngamwiri wawe. Sindakwanga nukwanyiriye. Ariko kimwe narababaje kandi nanje narababaje abandi. Ariko hari umutama twakundanye buri umutama ari seye cyane. Oh, madame. Mahuru yawe. Sawa. Mbe noko kazi. Wasanze no munsi noko kazi. Bigenze gute? Nari nsikintu cyo kukubwira. Niyo mpamvu uko nakubonye nacitangura kumva n'ubwoba mu mutima ngaha ndiko ndajugumira hano ora. Nyene manzi urindire rero maze uhagarika akazi ndakubwira. Naco kari. Umviriza rero. Urazi yuko nakubwiye ko bishize mu ndweze nafashe igitenge kwa Matayo. Rero ubu nyene umugore wavuye kundaba muhira bari baje gutora amafaranga y'igikwembe.
kandi je ubuke ko nari nabikubwiye ko nkene amafaranga yo kugirira niyo nari nje kugusaba rero. urazi ikibazo amafaranga burima ndagerageza gukora Ndabizi. nditanga nk'umugore wanje urazi ko ndakukunda cyane ama urabona ibi birato ibi birato birazimvye cyane ibi nivyo mejeje akazi nabejeje kubejo mweneyo yambwiye ko ansana amafaranga no munsi amugoroba urabona ko ubembige muri amasaha ndagusavye unyihanganire ntumara amazi unyihanganire amafaranga yavyo maze ni no munsi Ariko amafaranga babwiye ko bakeneye ubunyene niyo mpamvu nje kuyagusaba. Sinabikubwiye amafaranga aranyene Babigomba rajyari. narindiriye birakozwe ko ndabona ko ari birato by'iki VIP Nijyari basi umunsi umwe mu buzima bwawe nzo gusaba amafaranga ukambira ko ufise amahera. Byari. Simaze indwi yose ndabikubwira. Misi yose amawe twaza ngo gusenga amawe twaza ngo biki. Aha hari amafaranga aza kuvamo ni 5,000 uza guhereza abantu. kukazi usaze kukazi Ndakubwiye ngo amahera y'igikwembe ndayakeneye mpereza amahera y'abandi ngende kuyareza. sinavyanse magana ariko wibuke ano turongo ubufu Umviriza ndakubwira. Abagabo kubera iki mutaraba mukabona yuko mutunze n'abagore b'inzahabu kuburyo mushobora kubona abafata neza. Burya umviriza ndakubwira wa mugabo ndaba hano. Jewe hano ndi umukobwa mwiza kandi mfise umutayi nshobora kujya kudandaza ngahanze nkaronka amafaranga. Nubone nifata rero nkaguma mu nzu yawe. Ndashobora gusohoka nkagenda kuyaca mu bundi buryo ukaraba yuko ntazofungura nkabana. Atiki. uvuze iki Atiki. Nimba udashoboye kunyambika, nimba udashoboye kumereza ikintu mba nkeneye, nzokwisohokera no muhiri wawe ntusubira no kusanga uza gusanga nitaye. ibyo nabyo ukora ibyo nabyo ukora Edayeri ibintu by'ubukizwa maduhaye ubukizwa kwanye buratwambika. Kuva njya gusenga nijyari ndambara ngo nuko nasenze. Nijyari ndambara ngo nukubere nijyari ndafungura ngo nuko naragiye gusenga. Ni wowe wabintwaye ubukizwa. Uwihanganye warihanganye rero ko nihanganye narasamera igiteye. Niwagira n'amahigo ukasanga no mu nzu yawe uje gushimira. Ndakura. Ndakumongora ndekura. 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 Ninde mugora ashobora kwihanganira kubana n'umugabo adashoboye no kumwambika no kumusubira. Wihanganye no. Sinaraye inzara. Sinaraye inzara. Wigaze umereza amahera yo gufungura. Nta mugabo ni. ibibazo Imana inyanse Imana yanyiraga bari ntiwihangane kuko nta mvura idahita. Komeza gusenga kandi wegeze Imana yawe. Bari ntiwihangane kuko aba vyakunda notoye umutima wawe nkawushira iwanje ku buryo twosangiye ububabara. Bakubwira ati amara y'umugabo atemba aja mu nda. Melissa ndagusaba ikintu